document mushobora gusanga kuri Google yashizweho n'umugore yitwa Alice Bailey muri 1949 yitwa Plan and Agenda of New Age Movement. Ibyo mukunze kumva New Age document ni très important, tubwirizwa kumenya gutahura n'ishengero ibintu 10 bashoboye kushiramo canke kudevelopa ivyo muri 1949. Facebook ntiyari bwabe, WhatsApp ntiyari bwabe, YouTube ntiyari bwabe, ziza AI ntiyari bwabe. Mugabo mumvirize no programme yo muri 1949 ico ni document urumva nyene yabayeho mu bijanye no kugira ikintu kuzana isi munsi kuganza k'uyu mugore. Tugiye kubira kujana ijambo ry'Imana bo nta mwanya dufise ngo tuvyinjiremo, mugabo ibintu byaramaze kudushikira turiko tubibamwo. Rero tugwiza kuba abantu babereye maso kandi bagasenga cyane kugira bamenye ingene bahagara muri kino gihe gisa nk'iki. Ejo mejeje kwigisha dusinama ujana gutegura igikorane, hanyuma mungu wanje Pastor Bonte acharambye ngo ndatanga chama document yanditswe yabaye produit muri 1949 yari kirasigura ry'amapona, ariko ndabwira ko musi weje was so astonished ingene Imana ingene kiratanga urutonde gute programa Isabel muri kino gihe cyacu iriko irakora. Kandi mvumengo no yicako gatoya ni document mushobora gusanga kuri Google yashizweho n'umugore yitwa Alice Bailey muri 1949 just nyuma y'umwaka leta ya Israel isubiye kubaho. Murazi ko igihugu cya Israel cyarigeze gufudika hama kirasubira kiravuka. Rero just après umwaka umwe niho iyi programa yabayeho yitwa Plan and Agenda of New Age Movement. Ibyo mukunze kumva New Age ari ibintu 10 juste ndabica ko gatoya kuko jewe ngomba kubijana impwe mezebere gusa n'umusomero kameme ni document iri très important, tubwirizwa kumenya gutahura n'ishengero iyo muri ko murumva amategeko ari karatogwa benshi bayatora s'abantu bakijijwe, ariko n'abantu bari inspire n'abantu mukuza kubibona banyoye kuri vino ya Yezebeli. Ibintu 10 bashoboye kushiramo canke kudevelopa. Icambere bavuga ngo remove God and prayer from education system, gukuramwo Imana mu bijanye na system ya education. Twe biracagendeka kumva dugushaka gukora amagroup biblique mu mashure, hariho inyigisho za theology usanga bemera ko ziba mu system y'ama university niki, ariko programme nuko ikintu cyose uyu munsi n'ibitabo bamwe bariko barandika bavyandika ariko bitavuga Imana, mugabo vyo kwitwa ngo n'uburyo bwo kwine abantu boshura kubana neza nibiki, mugabo bashaka kuvuga Imana mugabo bitemerwa kubavuga Imana. Number 1 is to remove God and prayer from education system. Ko muri education bakuramo ikintu cyose c'Imana. Muri Etats-Unis mugabo kuri Trump kame vyaragaba, ariko avant yiwe burya kiya kigabo nubwo benshi bacanka, ariko ari bimwe mu Imana igikoresha. Ariko kame harimo ikintu cyo kurotardisha agenda ya Antikristo kuko cyo canagarukanye kuvuga Imana. Ica kabiri avuga raba kino kintu reduce parental authority over children by allowing the state to shape the worldwide view of the new generation. Aho uyu munsi ariho ama program aza womenga rikaranira agateka k'abana, mugabo ico bariko barakora is to reduce kugabanura autorité parentale. Nivuga ngo mani majambo ibitwebwe umuvyeyi ashobora gukankamira umwana, murabizi ko iburayo ukankamira umwana camagara polisi. Uyu munsi biciye kuri program ya Jezebel ariko arakoromba canke yarakoromvye bari ku misozi yo gutwara, aho bariko baraka uburenganzira abavyeyi bwo kurera abana ba umwana agakora icyo ashaka, umwana bakamubwira yuko afise uburenganzira bwo guhitamo igitsina bwirizwa kugira ata consentement y'abavyeyi giyemo. Ivyo byose nibijanye ni programa ya Jezebel, reduce parental authority over children. Ica gatatu destroy the traditional Judeo-Christian family structure moving toward communal group based social relationship and kubijanye ni miryango, aho ikintu cyose mu bijanye n'indero culture yacu bariko barageza gukorompa aho hantu. Aho uyu munsi urabona normal marukungene nka twebwe culture zacu zimwe kameme no mu bijanye n'inyambaro, mu bijanye n'imico n'imigenzo yacu kameme harimo ikintu uravyumva c'indero, ngabo uyu munsi nico abantu bariko baragira iki iyi system iriko irakuraho, aho abantu uyu munsi abarabwa cyane habwa ibiganiro cyane abo bita by influencers, uza gusanga n'abantu bariko barapromotinga ibintu vyose biriko biraza kudeprivinga umuco ndundi canke umuco kinyafrika wo kubaha dusanzwe dufise. Icyakane bavuga ngo if sex is free then make abortion legal and easy to separate human sexuality from traditional religious restrictions. Mwavyumvise
kubera yuko Rafa Pase sinzi association y'abamaraya yagiye hamwe igira manifestation iravuga yuko nabo nibareke kuza barabirukako nibabemere bakore ku mugaragaro kujya umuntu adandaza ibigori akadandaza ibiharage ati natwe turafise produit natwe tudandaza no kudandaza imibiri yacu rero OBR idushireho ikore mwase OBR nani muri ico gihugu ati nibatubwire ikore tuza turatanga mugabo batureke kandi bongere badukingire bagacavuga rero if sex is free nimba kuryamana ari ibintu hata amafaranga bigize ariko reka cadushiraho ikintu citwa amategeko afavoriza amavotemo uyu munsi ibihugu bimwe bimwe biriko birabishira mu ngiro umuntu yemere kuvyara abana bangahe batatu inyuma ya batatu turi amakori ubujema natanguye kuri amakori ariko abantu ntibatahura yuko muruko novuga gukoroza amada ari bimazi uyu mugore abariko arakira parce que ubwo buzima mutwaye bwo shoboye kuba umugisha peu importe kumwe umwana ashobora kuvuka mu buryo bwa yefuta iri atwereka neze ku mwana ashobora kutavuka mu buryo novuga buri bigo mugabo kandi akabera umugisha bw'Imana akabera umugisha ishengero ariko bagaca bazana ahantu aho kwa volta nibisanzwe zawe mess zigaca ziprovidinga cyane gose mwisi amapirire igihe abantu badashaka urumva nyene kuvyara aragenda agakora ivyo ashaka hanyuma kubera yuko adakeneye kuvyara batinya kuvyara agacagenda akanywa ivyo binini basikabarekura ama methode atandukanye byinshi bitandukanye batusanga ivyo biriko bituma fait haba gukoroza amadakwe ariko abo bana baba ariko baricwa abo bana amaraso yabo aragaruka agasaba justice rimwe nigeze kumva sinumva ko naje banagize guteta kankiyo umuntu yarakijijwe ngabo kubera inda yakuyeyo misosi yamariko arumva ugwanaga gwabo bana ica gatanu make divorce easy and legal to free people from the concept of marriage for life uyu munsi kandi vyamaze no kuza nga kera ari ikintu bita kenyerera amabacu ba kera bavuga ngo bakenyezi harimo ikintu cyo gukenyera ntibakenyera ibitenge gusa bakenyera n'ingorane baba ariko baragira ugasanga nyene ego ibibazo birahari mugabo kera ama divorce ntihari yoroshe cyo kimwe uyu munsi ama divorce ni ikintu gisigaye kiri moneko kubera iyi programa y'uyu mugore Yezebeli aho ari yaranje ubyo bose n'abakundana azana ikintu gifise forme y'umugisha juste kugira ngo batandukanye umwaka mutwara gukora muri Afghanistan baje mubwira yuko azoba yemerewe vacances rimwe mu mezi atandatu abana bakavuka dahari hashobora kugenda umugabo cyangwa kagenda umugore unyemerere kinzoka mandiko ndakivuga Imana muri programa yayo yamifuza ko igihe cyose umugabo ataba wenyene igihe cyose atanga kuza izo programa zo gusepara abubakanye sinzi bizbaho hari ama circumstance ashobora kuba atahuritse mugabo wundi ntimubifate nk'ibintu bisanzwe kumva kumwe uja kurondera visa kugira ngo agende guzoca arindira igihe atazi bamwe bahushira amahirwe yabo gutyo myakira abajana baca bemera urumva nyene bariyakira abandi navyo byarafragilije urukundo rwabo uravyumva nyene urukundo à distance biragoye kurera abana à distance biragoye kubana à distance biragoye ariko ubu iyo programa y'umugore yazanye ibintu byinshi cyane gose rimwe mvuga n'umugore umakora muri system ya Nations Unies arambwira ingene abagore bari kwambwira ngo hewe hari warivage yaje iyo warivage yari iki yari ama machine abafasha kwisambanya ntabyo ushaka kuvugira ngaho birateye isoni no kuvuga ubuhoho bariko baraborohereza ba Elon Musk kubakorera amarobo umuntu umugore canke umugabo atazokugora atazogushwanira ngaca mwibanira abantu bakumena umutwe ubashaka kwiki tori robo uyi programme kwami kubwira amajambo y'urukundo ukeneye ya nivyo bintu turimo imeze nk'umuntu ivuga nk'umuntu bariko barayikora ku buryo kwandugo bariko baraje kuzikora ifise amasantima shaka kubwira ngo ndanezerewe irobo munamu ndaryohewe ivyo vyose ni kugira ngo habe iki gusambura mariage uyu mugore akeneye gusamba tuza kwivuga mu mwanya number 6 to promote homosexuality as an alternative lifestyle framing as its passing stage in human evolution uyu munsi mwebwe mu burama visa hari abantu vyorohera kuronka ama visa muri kino gihe mu homosexuel hagiye akavuga ati family kirampama hariho n'abantu benshi bagiye baba Kristo bigiza abo homosexuel kugira ngo bashobore kuronka ama visa mugabo bashitse ntibamenya ko bitaye umutego kubera ko bavyemeye database art make it run mad and encourage it to break away from traditional forms in preparation of the new age ahani kujanye n'imico kama abantu bakazana ibintu uravyumva uyu munsi mu mapeyi occidental baza gusanga hariho ibintu nk'akarorero by'imisi mikuru imigigwa ikogwa nk'akarorero ujya munsi bita Black Friday benshi bazi gusa ko ni gihe cy'amasorde n'ibikimwa why Black Friday muribuka ko Yesu yapfuye kwa gatanu agakiza kabonetse ku munsi wa why these people bakora btinze bacabagira Black Friday pourquoi batagize ngo Black Wednesday ari Friday kandi uwo munsi ugeze abantu bose bari excited mugabo ni miss yashinzwe mu buryo bwa satani wo gutanga ibimazi Halloween the celebration of death
abantu ugasanga n'abantu bakijijwe ngo ni Halloween, ugasanga bashizeho twadukankara twadusko bones n'ibindi bijya baba bariko bashaka gushika kuki. Uyu munsi mu Burundi bariko baragarukana ikintu cyo guterekera bibe legal, babilegalize, bariko baravuga ko n'umuco ati ibi bindi tubabwira nibyo twempose. Mbwa bundi abarundi twatwa dufise uburyo dusanzwe tugira adoration, dusanzwe dusenga hari Imana y'u Burundi. Iyo Mana y'u Burundi yari ko batavuga ko ari Yesu Kristo yari haro n'ibibanza bimwe bakoramwo iminsi mikuru bifise uravyumva ubu buryo bwo gupromotinga ibijaye n'ubufumu n'ibindi. Uyu munsi abantu bariko barakora ibishoboka vyose kugira ngo kandi nivyigwa bigeze ko muri kino gihe ndiko ndababwiye bashavuga ko twe tuko turavuga ibi uravyumva nyene ni colonisation, urumva nyene turiko turatakaza umuco taye ngo umuco ngo utaya karanga woreva bakavuga ibintu be n'ivyo. Mugabo murabe neza imico yose niva ku Mana, hari imico yavuye kwa Satani kuri ngoreze be. Ikigira use the media to promote and change global mindset and promote new attitude. Uyu munsi ni muraba abantu twese turi kuri social media. Uyu munsi abana bacu bariko bigishwa na social media. Uyu munsi ubumenyi bwinshi buriko butangirwa ku mbuga ngurukana bumenyi. Aho niho bamwe uravyumva bariko baragenda bashorera imizi. Aho rero uyu munsi urumva niyo bakase internet gato ubuzima buca buhagarara. Kubera iki baragerageje kutuzana ahantu aho tuzokwama igice dusanga turi dependent ku bijanye n'amasocial media. Ibi nivyo muri 1959 Facebook ni hari bwawe, WhatsApp ni hari bwawe, YouTube ni hari bwawe, ziza AI ni hari bwawe. Mugabo mumvirize no programa yo muri 1959 ico yari icicenda bavuga ngo create an interfaith movement to unify humanity under a universal theosophical spirituality. Hani ku bijanye n'ibintu vyimwe aho uyu munsi bariko barageza bwiri gukorompa nico isezerano rishasha rivuga ku bijanye na maraya. Bariko baravuga ni vangatirana aho bashaka kutwumvisha ko twese dusenga Imana kandi tuza kurondera uravyumva aho duhurira ntibikunda. Jewe nizera Kristo nta kwizera dusangi. Mugabo uyu munsi bashaka ngo twese ngo dusenga Imana imwe ngo gusa ngo dusenga utandukanye no sivyo na gatoya. Uyu munsi bagomba kuvanga kwizera kwaje. Nico gituma persecution izogira ni persecution ihagaze ku bantu base kwivanga n'imikorere y'umaraya wagaheruza. Siriko muri ko muranya aho uyu munsi uravyumva bariko bashaka kutwereka yuko agakiza dufasha mu buryo dusenga atari ibintu ari wambwiye ngo narinzi urumva nyene ngo kizwa ngo ari kumupeiza umwese kubona babona nk'abapeiza. Mugabo uwo nyene atubona nk'abapeiza umunsi ni wari karondera ifashanya kuri twebwe. Icanyuma kivuga ngo get government and the church to endorse and legalize these changes, bring about the new world order. Gukoresha ama gouvernement, gukoresha mvuge gute amareta yo nga muri nosi kugira ngo agira iki azane uruvangi yempose ishengero. Uravyumva kuza kwemera izo mpinduka zose umugore ariko arateza mu bijanye na nouvelle ordre mondiale. Aho uyu ikigiye nkiba ariko baravuga ngo nukurimita ivyari bivyamantu zeya badusaba kuvyigisha kubwira abantu yuko mavote mari bisanzwe. Urabona n'umwe abana muri ko muravyara harugeze kumira ngo nagapoto ngo kumuvyara ngo bakubwiye yuko isi taruzo ngo ndazi gucumira ngo Imana yavuze ngo buzurize ati isi niruzura. Ivyo nivyo baca bazana bagacisha ama programa y'inyigisho nibiki abimana guhaye urabavyana nshuti yanje. Ubwoba bw'ubuzima ngo bazobaho gute urangene ibintu bimeze wewe babayeho gute nihe garanti dufise kejo tubaturi uretse kwizera dufise. Niki kubwira yuko ejo uwo muntu akavuga ngo bazobaho gute akaza afise katorara gahagaze iyo joro nyene akaba umushomeri. Niki babwira yuko atoshaka kugwara akaba paralize akabikimuga ntashobora kujago. Niki bikubwira ivyo. Mugabo unyumvirize nese mvuze ngo ce dukura ibijyana na science. Mugabo tumenye neza na environment turimo n'imikorere isanzwe ihari. Rero ni document urumva nyene yabayeho mu bijanye no kugira ikino kuzana isi munsi kuganza kuyu mugore. Tugiye kubira ku bijanye n'ijambo ry'Imana bo nta mwanya dufise ngo tubyinjiremo. Mugabo ibintu byaramaze kudushikira turiko tubibamwo. Rero tugwiza kuba abantu babereye maso kandi bagasenga cyane kugira bamenye bahagara muri kino gihe gisa nk'iki.